Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe abantu b'Imana muraho. Nizera ko mumeze neza. Nizera ko mumeze neza najye n'isaha ndabashimira ndiho. Imana ibahe kandi ibahezagira. Gato hari udukorwa turimo nirinze kwandika reka mvuga nihuta nirinze kwandika. I like it. Nirinze kwandika ngize ntereka nkoreshe video byoshe. Niho nabisubiza byoshe. Hari video nabonye iyo video hamwe no rwandiko babimpaye murazuko kandi kose kabaye muri abantu babimpa bimwebwe ntabwo mwabimpa bamwe muri mwebwe hari abantu benshi babimpa ngaho ibi bivuze ko iki reba ibi nibiki muranzi bihagije uruhande numva muraruzi bihagije nta kindi kintu ngaba mugomba kumbaza cyane. Je murabizi bwanje ntabwo nashigikira ubujiji bwanje shigikira ibintu by'ubwenge n'abanyabwenge byo murabizi. Mbonye ubujiji naho tuba tuvukana, mbonye ubujiji naho buri umwana wanje, mbonye ubujiji naho uba uvuga ngo warambyaye, mbonye ubujiji naho tuba tuva hamwe ni sinemera je uvyo baje ntidukorana n'abajiji mu ntunga. Okay, now tugaruke gatoya. Mbere narigeze kubabwira ku bya Ukraine, ndabwira nti Uburusiya ntabwo buzoshobora Ukraine. Hari impamvu nikora ko nabona ko iyo Ukraine ifisemo akaboko k'Iburayi kandi ko byagenze. Murabona ko n'ubu yaba Putin azirahamagagwa na bino bihugu vy'Iburayi ngaha Putin akemera. Nenda bizi hano ko intambara twagiye kuko Amerika kwari kubirimwo turabizi. Na tugaruke hari ikintu ugomba kubanza kunyuzamo gatoya bazana babwire cyo mvuga kuri kino kintu ngomba kuvuga cyane mu bintu turahamwe n'u Rwanda bazana kibabwira. Bamwe muri twe b'Abanyafrika namwebwe murimo, bamwe muri twe b'Abanyafrika turi injiji. Urabona uwo kubwira ati injiji ibirofa by'ibirofa besh niko tubibona. Muti kubera iki? Nihe mwabonye umuzungu areka mwene wabo akicirwa ahantu mwarabibonye? Umuzungu genda urire ku munyamerika, urire ku banyamerika, urire kuri Israeli n'abayahudi, wicira umuntu umwe wonyine uyu umwe umoje, umuntu afitanye isano n'umuyahudi genda umukore kuri abo. Murigira muvuga ngo bariko bakora ikibi, baraza bakakumomora bakakurasa batiriwe barabazoruhusha rumwe kandi muraceceka mwese mugahora. Hari ikindi cyo turaganira n'abantu muri groupe ndababwira, hanyuma ico niko ndababwira ni cyane ndababwira karo kamwe ico niko ndababwira ni cyaha. Mwege bamwe muri mwege musengera muri Gatolika muzobaza canke n'abandi muri mu madini muragenda ngaho mukavuga ngo urumva abahuta abatutsi baratwiciye baragize n'ibindi ivyo birabatwara byumvise. Ariko kubera iki mutigera mwiyama Gatolika yisha abantu benshi? Muraza abantu bane bazungu bishe muri Afrika, ariko mwe murabambure mufana abo bazungu mugavuga tuza kuri mwene wanyu w'umwirabure mwe mwaranyiciye turavyumva kwicana biba, ariko mukarira mukagumana ishari imyaka yose. Nkaje bonje kuvuga nti nimunwane nimusubirana mukorana nimukorere hamwe. Wowe ntuzi ivyo batugiriye sha muga bazungu iyo katuri kurimo yishe amamiliyoni y'abantu. Niyo mpamvu ndabwira ko muri birofa bamwe mwizera bino bintu. Jewe nawe gituru mwirabure jewe ibi ndiko ndavuga urambwira ko genda ikirofa muga umuzungu yishe amamiliyoni muri Afrika ntibigera umubwira ko ari kirofa. Yusaho tubereye amasitubiri. Hari abo je mnambwira nti waba uri umuhutu waba uri umututsi nimukorere hamwe. Ngo barya ngo ntuzi umutima wabo mubi. Yagize iki? Ngo batwiciye umuntu, aho uvuze ko bakwiciye umuntu. Ni umwe uri kuravuga.
muga bariya abandi bantu urimo mukorana bo hanze bariya abazungu ubona bariya bishe ibisekuruza byawe n'ibisekuruza bizoza mu yindi myaka iri imbere muga ntibigera uvuga nawe tugarukire mu vyo mu Rwanda mu vyo muri M23 ibi ahubwo nayo narabivuze inshuro nyinshi ndavuga nti je mane ryanje nimba n'u Rwanda rutavuze n'akajambo kamwe ruvuge ruti basi twebwe bavuge n'akajambo kamwe basi twebwe M23 hari ukuntu tuganira ndaguma numva ishavu ndindiriye ko u Rwanda rubivuga fina ariko je nenda bizo sivuga ngo nibo baje ngo bagwane muri Congo no way ariko gufasha namutukubere icambere murabona ko bafata FDLR ubwo nyine bamara gufata FDLR M23 gaciboherereza he mu Rwanda turi kumwe haca haba umunsi habaye akanama mu Rwanda karakanama perezida yigeze kubwira abazungu ngo ngo marakaja mu muriro murakibuka ngo tuhe murakaja mu muriro aha murazi ko Paul Kagame yavuze ngo nimwihenda mukatuvyonga ati igihe mwari Goma ntimwamenye cyabakubise igihe mwari Bukavu ntimwamenye cyabakubise aho kantu kumvise uba wamaze kumva iyo message ati ahantu drone mizoze hagurukiriza niho tuzozisanga ayo message ni wayumva umuntu muzima iyo message ntwayumva umuntu muzima ati mwibuke ko mu Igoma nabo Kavo mutamenye kibakubise kibahushuye byavuze na perezida w'u Rwanda Paul Kagame nawe warguca batutsi byagenze go but it's good yeah because nasende DFDD yataba Tanzania ntari kuri kubuyobozi ubu rero urugamba rugiye kuryoha ahubwo muzi ko babafashe ijyambere ni kubera ko ijyambere Kongo yarabanje iremera yuko FDLR ihari mu gusinya baravyemera bati yegome FDLR irahari tuzoyigwanya Kongo yarabanje iravyemera ko FDLR ihari yaravyemeye bwa mbere iranasinya no muri ari amasezerano barasinye baremera ko FDLR ihari isobanuro ya mbere birumvikanye baca bagira amasezerano yuko u Rwanda ntazogora igihe rugenda gutera FDLR mu buryo bugaragara buzwi naho batarabishira mu ngiro ubu rero ko Kongo yasinye ikemeza ko FDLR ihari u Rwanda rufise uburenganzira ku mugaragaro kwemera uti twe turafashanya na M23 kubera Kongo ifasha FDLR I like this God ibi bintu by'ibigabo byo mu karere bikunda kuza gusinya ibintu bitanasoma bikunda kuza gusinya ibintu bitaravye ibintu yo buriko biragenda yo buriko biraryo barasinye byaraheze nibaze gusinya musubire kuza gusinyura muvuga ngo barabeshe ngo FDLR ntihari kandi barasinya bakemurira Amerika yuko bagomba kuyigwaniriza hamwe leta ya Kongo igasohora n'itangazo ivuga ngo tubahaye imisi ngo tubahaye imisi ngo FDLR yishikana siko bavuze okay shaka mu twike juju ntangorana shaka mu twike juju it's okay yiki juju ariko byarabaye barasinye nari uje ntacho nabike juju namwe mu bwenge mwarasinye fini mwarasinye bona iho yo badasinya ko ngo bavuga ko FDLR idahari ntari kuvyumva kandi leta ya Kongo munuka ko hasohoye itangazo ivuga ngo FDLR yishikana bari bishikana bavuye bari bahari na reka subira ku barundi gatoya ndibika ijambo rimwe ngaho bigeze kuvuga ngo baturutse muri Uvira ngo tuzoza duca mu Kirundo none ko mutaciye mu Kirundo ndabiraba I want to see it kandi murase manda mwivuga bati M23 urafashwa n'abare ko mutaciye mu Kirundo ndawe kuko bamutse muti niyo acanga tuzoza ariko u Rwanda rwakomeye guys abantu bafashwa n'u Rwanda yabakomeye ndavye kuno zino ngabo zose mu karere ziruse
Okay. Now reka njyewe kandi reka njyewe kandi ku kijanye nico banditse muri rya kete bavuga ngo abatutsi barimwo bicwa muri Kongo. Ni vya bindi vyo ku bazungu nababwira nahereho mvuga ku bazungu. Bijyana nahereho mvuga ku bazungu. Nukuri je na jewe ndavye ubwicane bwaburiye mu Rwanda. Nkamwe murantunga nkamwe hano mu karere. Dusubiye kumva abantu bishwe nka kurya bishwe mu Rwanda. Paul Kagame ahari. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ahari. Aje naca mpita mwanga. Hari abantu ntavuze amazina n'uyu munsi batinya gukora ibi bikora perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Hari abantu ntavuze amazina. Kandi ivyo barabifite mu mutwe. Iyo haba hatari perezida w'u Rwanda Paul Kagame, abo bantu ntavuze amazina baba barakisa abantu. Bariho. Ivyo mba mvuga rimwe ndabizi amureka kwa muhaduka. Banabizi. Ndiko ndavuga cyane sindi ko byumvikana, je ndiko ndavuga cyane. Je ndiko ndavuga cyane sinzi gituma. Baba barabishe. Kubera ko nko muri Kongo murabizi ko hagiyeyo FDLR. FDLR jo muri Kongo itangura kwica abantu. Ivuye mu Rwanda. Uko bashaka ubutaka. None nimba utari umusazi ukeka ko abari kuri Habyarimana basigaye mu Rwanda. Ukeka yuko abari kuri Habyarimana perezida w'u Rwanda yinjiye ngo dusanga ngaha turica. Niko mubikeka nima mu mutwe mutera basazi bahugiye muri Kongo. Na muri Kongo ntibasanze babandi bitwa ngo n'abatutsi. Bari kubahe. Bari kubamaja. Nene bagomba gutangura ibintu vy'ihonda bwoko byo kwica bamwe bita ngo n'abatutsi. Kugira ngo baronka ahantu baba. Ubwo akeka yuko rero Kagame azi ivyo yanuzemo yari kugenda kicara ngo wegome ngo biyice. Reka babwira. Kubera iki twabonye abantu baribwa bakongera bakicwa muri Kongo, leta ya Kongo nagirisha ikora. Namwibwe ntacu nabwo magiye kubatabara. Kandi bari bamandi bitwa ngo abanyamurenge n'abandi ngaho ngo n'abatutsi. Bararibwa bakicwa. Mumize. Igipolisi ca Kongo kirabagi. Igipolisi ca Kongo kiraba. Igisirikare ca Kongo kiraba, leta ya Kongo iraba. Hago Kagame yubahwe atabari n'abantu. Anyway muri kano karere ko muri East Africa hazogira abantu bahaguruka ngo bagomba bahonya abandi. Amo behind uzoza kuba mena. Amo behind uzoza kuba mena. Kuko n'umuyahudi ari umuyahudi ntushobora kumukorera ku muyahudi kirazira. Jamais. Naho nabandi batazosubira. Wishe umuyahudi umwe. Naho woja mu kuzimu baragushaka bagahemuka bagufasha. Ni nako muri kano karere bino bintu bizogabanuka. I'm serious. Hari mpamvu ndiko ndabivuga natse kwa mwaza kunduka. Hari giba mwaza kunduka. Muri kano karere. Singomba basazi bameze nka Buyoya. Singomba basazi bameze nka Beni Micombero. Bari abasazi bava mu muryango umwe bakunda kwica abantu no. Me kano karere turashakaho wihenze ukavuga ngo reka nice ngo reka ndababwira impamvu. Wihenze ukavuga ngo reka nice umututsi umwe. Wihenze ukavuga ngo reka nice umututsi umwe. Hamuzoronderwa kurya barondera isiha. Uzoronderwa kurya barondera isiha. Hari impamvu je ndabona imvugo za bamwe muri bano bantu biyise ngo n'abahutu. Ntabwo ari bose ariko besho. Harimo ibiwerewere byinshi. Ntabwo mvuze bose muze besho. Kuko nimba hatari ibiwerewere byinshi. Sinumva uburyo ugenda umuntu ufata ukamutaburuka mukurumwa amayeze ugacugenda ugafata kamera ukavuga ngo nakamata mututsi. Are you mad? Izo video nizihari. Urazi guhitana umuntu ukamubagira imbere y'abandi bantu.
kandi bamwe muri mwe mukabishigikira mwebwe. Why? Ugatutse ukambwira we uzumbwira we ngo umuhutu urimo ukora aya mafuti warangiza naje ngo ugomba kunyitiranya nawe. Je naho duhuriye n'aya mafuti urimo akora, je naho duhuriye nawe. Naho duhuriye nawe, naho tuzofa duhuriye. Izi mvugo rero zigenda zigira inguvu mu karere. Izi mvugo zigenda zigira inguvu mu karere. Uko zigira inguvu niko zica abantu. Muri Kongo babonye umuntu urabe bamwitwa tunakamata mututsi, tunakamata mututsi, tunakamata mututsi. Je haro babo muri groupe murandabira. Nga muri telefone. Hari ama video bahitana ibiti bacumita mu gitsina cyabo bakobwa ngo bavuga ngo gabana batutsi imitwe bakuye ko babambye ku giti. Aho muri Kongo hakurya muri Kongo. Babambye ku giti. Mwese muri ko murantuka nta numwe vyamagana. Mwe muri ko murantuka nta numwe vyamagana. That's what mvugana. Aho bw'u Rwanda rutabwiramo n'ukuboko ngo rutabare bano bantu bariko baricwa ngaha tubona muri Kongo nabagaya. Let them do it. N'abazungu baragwanikwa. Ni naho ucutangura kubaha. Kuko bamwe nta kubaha mugira. Menga umuntu yakitse igikoko ugenda ugakerera. Ntabwo ari bose ariko beshe. Abumva kuri mu mutwe barugurutse barumva ndiko navuga. Mugere murabe ibintu byose bavuga babishira ku mugaragaro byose. Ko mugaragaro byose. Babuvugiraho byose. Hari izi mbuga nkunda kubona ngaha mu Burundi zandika ibintu muramubona gene zandika ngaho ngo abatutsi bagize abatutsi derere batutsi derere bavyandika. Birashobora kukuba mu mutwe ibyo sinabigwana bavyandika kaba murundi gira gute bundi nyambari bafoye nyambari bandi ivyo bavuga by'ubwoko umututsi. Ariko mugiye kurama kavuga ngo Pacifique ni nahazwe ngo n'umututsi nkuko mubivuga ngaho. Ariko nabwo zose ngari karandika ngo abahutungu kungo abahutungu nabo bashira mu logique. Shira mu bwenge. Mwe namwe ni guru icabu. Burabizi ibi muvuga ngo President w'u Rwanda Paul Kagame amwe ngo bamufata ngo n'umututsi niko bavuga ngaho nyene. Je sinavyita by'ubwoko cyane. Ariko murabe uburyo ashobora gufatana n'abamugwanya akabafata bavuye ku rugamba. Bakabajyana mu rukiko bamakabahimba baza abandi akabarekuza bakagenda ku murongo. Mugaba zicyarika narondera aze nuko nashobora gushira ibintu ku murongo mugaba bande ngo mufashe karera mufashe ica oya tugwanije 2015 ni urubanza nta kamera nta nukwerekana ifu mubanda nije mugira ivyo hari abana bazoca ubwenge bavyemanga no muri East Africa dukene umuntu yemanga ati ni wihenduka nkorera kuri bano bantu mwe mugende mwitemanire ni wihenduka nkomera kuri bano bantu nawe ni tabuka bende babaza dakada kibaza abanyamurenge bwa Bugara bya abanyamurenge bwa Bugara. Hari abanyamurenge barabaza ngaho i Burundi n'abandi bari hanze y'u Burundi bavuga ngo muri Kongo ngo bimeze neza mugabo abanyamurenge sinigira barabagiye muri Kongo. Je ndagomba abanyamurenge bavuga yuko ngo leta y'u Rwanda ngo ari yombi ngo bicisha. Ndashaka kujya mu nyamurenge atwara irya zuru muri Kongo ndabe. Kuya njo kiravyemera. Je nashaka umunyamurenge yemera Kirombo leta ya Kongo atwara irya zuru ry'uwo muri Kongo ndabe. Bijya bagenda babivugira muri Kongo babivuge ko Kongo ni yetu rebe bareke kuvugira muri Kenya bareke kuvugira muri Canada ko bashigikiye leta ya Kongo ndabe bose si ubari bavugira hanze kubera iki irya zuru bo bamena amayanje ko mutavyo irya zuru bo bamena. Now tugaruke kuri caka inderero. Uburabona umwanda usa nk'uwajyanwe i Burundi. Oya ndabizi ntabwo je ntabwo ntangazwa ariko ku bintu jewe ntangazwa niki ntabwo je ntangaye. Hari abantu baravyititira ngo uratangaje ntangazwa niki jewe kandi kuva mbere twara nabisaba babivugaho ntangazwa niki. Urabona nk'ujya mwanda ubu wa FDLR usa nk'uwagiye i Burundi. No kuvuga ngo i Burundi bashake bamarane bicane bagenda i Burundi bigenda uko muri Kongo bahave ngaho uwo mwanda bave ngaho. Ariko ndabarahiye nabo ba FDLR niyo bazi Burundi.
bagaca batangura gukora nka vyabandi bakora muri Kongo bagenda kurya abantu babitira ngo n'Abatutsi ngo n'abaki ngo n'Abatutsi n'ibindi bavuga ngaho. Sinibaza ko kano karere kazokwemera yuko abo bitwa ngo Abatutsi basubire kuribwa muri ubwo buryo. Muzoba mugwikwegeye. Me reka ndangize kino kintu. Iyaba nari umunyabwenge ari mwebwe, burya igihe M23 yariko yiruka kuri FDLR, mwe namwe nk'abarundi nimba muzi ko mufise yo Red Tabara hariya, mwari guca mutangira. Mwamara gutangira mukabafatira aba FDLR, mukongera mugaca mwongera mugafatamwo na babandi bo muri Red Tabara baso. Mwese mugaca muhuriza hamwe, nta hantu M23 kuvuga ko Uburundi uriko burayitera cyabo ariko bariko baragwana. Mwese mwamuri ko muri baka muriko mukorera hamwe. Nibwo bwariko bari ubwenge. Nibwo bwariko bari ubwenge. Hama kandi kanyuma. Mwebwe benshi muri mwebwe mwitirira abahutu nta nubwo mushira hamwe. Ntabwo mvuze bose ariko benshi. Ntabwo mushira hamwe. Ushaka munyitwa ikigugu canke mureke. Ntabwo mushira hamwe. Ntabwo mushira hamwe. Muraryana mupfubusa. Mundi mwanya musubiranamwo. Mundi mwanya mupfibi abagore. Hakwita ku bintu vy'igihugu naho mugomba kugera. Abantu badashira hamwe ntabwo bigira biyubaka. Kandi rimwe je ndabitahura burya hari igihe Imana itemera ko abantu bashira hamwe bivanye n'ukuntu bitwara. Uko bisize hamwe bomara abantu. Ibiro nivyo tugomba kwiga mu karere. Hari ukuntu Imana yaturemye, hari ukuntu Imana yakuremye, hari ukuntu Imana yaremye abandi. Mugabo iyo bijemo ivangura bica bicika bibi. Hari ubwenge wobugira nanje nkagira ubundi ujya kagira ubwe. Hajemo ivangura bicika nabi. Ibyo nivyo tugomba guca mu karere. Daswa kuri bino bintu u Rwanda rwavuze kuri M23 ndabishigikije na kujana. Ijana kwijana ndabishigikiye. Ijana kwijana ndabishigikiye. Kugeza aho hari mu karere tutazosubira kumva ijambo ngo twicumu umuhutu twicumu tutsi mu karere bize birangire Burundi. Utazogomba kubirangiza bamumwe. Yeah. Bamumwe utazogomba kubirangiza. Nta bantu bari mu kuribwa nk'ihene. Iyo leta itemeye gushira ibintu ku murongo ababishoboye bazabishire ku murongo. N'Abanyamerika niko bakora. Barakubwira batikingira bano bantu. Udashoboye kubakingira twe turaza tubikingirira ko mutabatuka. Ko batabwira ngo bariko bakora bitari vyo. Reka nigire rero. Ndabe hano. Buno borofa muri komazana ngo FDLR wati. Rico nyene ngo kigugu ngo ashangora gowe ngo Kagame ngarabuze ngamahera yo ku ngarabuze ngo arabuze ngo amahera yo kuguhemba. Ibitekerezo vy'umwana. Ngenda bundi hano namusubiza kabashe no muntu yanditse nawe. Ndakwemera papa murakoze komera cyane murakoze. Ico c'abanyamurenge n'ugwitwazo rwa M23 ishigikiwe n'u Rwanda. Nta gwitwazo ngaho nta gwitwazo ngaho. Nivyo turabibona. Bano bavugira hanze bazo bagenda muri Kongo ntazo shina vyemera. Mbeki mamanda bazutse ko wari wapfuye. Ngira ngo numuzi muri kuvugira hano. Aco numva uri ko nguvuga ngo ivyo nibimaramara. Sinzi ivyo bikurambura kandi bimaramara ivyari byo ntabwo mbizi. Bimaramara vyiki. Hari wanditse ngo nibimaramara vyiki. Imaramara vyiki. Imaramara yuko u Rwanda rufasha M23. Sigura ibimaramara vyiki. Bimaramara vyiki. Nimeze gute? Kandi ubwa mbere twari nababwiye ko ubwa mbere muri hari mu mezi 5 namba tarana ahize amezana ni matara 5. Sinababwiye yuko ntuze president w'u Rwanda aho yari mu Rwanda avuze yuko ati nimihenda mu kongera kudutera. Kujya mutamenye inkuba ibakubise muri Goma. Mutamenye inkuba ibakubise muri Bukavu. Niko bizogenda. Byo muri siguri. Naho gato hano ndukazi. Ndukazi gato.
hano noneho ngo barakora nk'amagara you know so bari bagombye kuvuga gute bari bagombye kuvuga gute tuzokwataka ni gute uwo cyo bibaza ngo u Rwanda rwakubise Goma na Bukavu bije gute ibyo se namwe nabyumvise aricyo naba ntasi Goma na mazwani reka mbaranyise mu wundi ngo uko ngo nuguta ngo sinzi guta umwanya wariwe ntabwo mizi uri kurabwira none tubwire ibigiye gukurikira okay kano kantu gakoze kukanye busahubwo ibigiye gukurikira ahubwo bizokara cyane kubera ko Kongo yaramaze gusina ko FDLR iri muri Kongo sibyo u Rwanda nabwo bwaramaze kwemera yuko rufashanya mu by'umutekano na M23 sibyo cyane nko mu byo gutanga amakuru M23 ni y'abanyamurenge ni y'abanyekongo ariko mu byo gutanga amakuru kubera bahurije ikintu kimwe cyo kwica abatuzi bahurije kuri ico kintu bisigura yuko rero ubu ibizoca bikara bose bazoca bafata ku ruhande abandi bafate ku ruhande ushaka ko M23 ujya ku ruhande kuraho FDLR juzuye udakuyeho FDLR juzuye tureke twinjire muri Kongo tubarasa tureke turumvikana twinjire muri Kongo tubarasa byemewe kuko Kongo yaramaze gusinyira byemeza ko FDLR iri muri Kongo u Rwanda rwo rwamaze kuvyemeza kandi ibyo byari bizi ko bahanahana amakuru na M23 kimwe kuri kimwe utabakuye natwe ndukura turabafasha iteka ryose tuzobafasha nibemera rero kubagwanya bakemera ko bakorera hamwe nkuko buri muri ajya amasezerano byasinwe bazahungira he i Burundi kandi benshi baramaze guhungirayo nibamara guhungira i Burundi kandi benshi bamaze guhungirayo FDLR ntabwo izoceceka niza i Burundi igatangura gutekereza mu mutwe ngo igene gutera u Rwanda ivuye i Burundi kubera ko muri Kongo izoba yirukanwe namwe muzoraswa nicyo bisiguye n'umuzungu azobizamo avuga ati barasi Burundi rwo bwabakiriye barasi hari abajya Kongo burya iyi ntambara yarasize agatego n'abadede mu mutego batazi ndabahende ubwo mama muzi ko Kirombo arimo bakina Kirombo yo bakongo baba uzi ko akina badede reka neno mira okay nuko gushaka nembeshe ariko nkamege muri komanano kango umutwe wawe ngura umusazi no ubwo mumbwira ko Kongo itasi nivyo uri kuranukira nivyo uri kunyita ngo umutwe wanje n'umusazi zigomba cyase uri umuntu ukirikiwe murakoze kubera iki abirabure mushira imbere abazungu ye kuko bakunda kubigira ya uwumva ko ndiko ndabeshe nampari ndavuga ati kino kintu urabeshe ngo tukara wowe ikirofa none ntabwo ni kirofa Kongo irimwe irabakina no mukino umwe mutazi ujya Kirombo uriya Kirombo nishure umuntu hano yarambaza ivyo rero none cibamanda wewe urerekwa none byo kwereka ibyo kuvuga ngo urerekwa uri ibintu tuba tubona tuba tubizi niko rimwe erega ni kubera yuko rimwe na rimwe mutashira ibintu ku murongo none reka babaze bashe iyo wemeye kuza muri bano bagabo ugasina impapuro ukandika ugasinya ajya amasezerano utayihweje neza ngo banzu yasome nakaguba witayemo ivyo mwe muvyumva nakaguba witayemo none wamaze kwemera yuko ubise umusuma ukemera ko ubise umwicanyi abasigaye uriya muntu yicigwa nuko azanga akavuga ati sawa ubise umwicanyi utamumpaye nanje ndahagurutsa abanje ngaho tumenane upfa pfukirakira ndabeshe none sivyo ikibazo mwe mugira bamwe bamwe ngaho mu Burundi ntimubone ibintu biriko birajana iyo biriko birava muri abantu mufana ibintu bivuye mu kirere vyonyene muga mutaravye integuro ngene igendera tegurwa para ukwigenda murabona bino vya Uvira no mutego mutindi ariko ndabivuge umutego umwe mutindi vya Uvira mutindi mbwa namwe
turagiye muri Uvira. Cyarigemaga bakavuga ibintu byinshi nkaca niyirinda ntihagire ibintu mvuga ngo bikomeretse abantu. No, okay, hano bagira ngo kubera iki bavuye muri Uvira. Muri itangazo bari banabivuze. Uvira murabizi ko batera amabombe ava muri Uvira yongera aja hariya handi bari bafashe za Kamunyura n'ahandi. Hanyuma amasezerano akiba barapushinga bafata Uvira. Bijya babesha ngo ntibarasanye, bararasanye amavideo turi nayo imivyimbi igenda irambara. That is why mubona hari n'amabombe yaguye mu Rugombo. Bari mu basubizanya barasana ngo ntibahagende muri Uvira. Bahageze murabona ko basakuje. Mugabaha umutego umwe gashenda uvuge cyangire gutega nayo. Reka ndabice kumanyange kugira ngo muze kuvyumva abantu mufise ubwenge. Ubwo iya abarundi bari baza akantu kinjiye ujya munsi. Yaba abarundi bari baza akantu kinjiye ujya munsi. Ujya munsi. Byarigemba aba bantuka hano. Bano bantuka. Harigenda baraba mu mutwe bavuga muri birofa gato. Ibaze aho babazaniye abantu bati izi n'abarundi b'impunzi zanyu akira ibihumbi n'ibihumbi. Mwari mubaza. Guys, je ngombe kuvuga ibintu namvuga ibintu rimwe na rimwe nkasanga ngombe kuvuga ibintu nkasanga rimwe na rimwe mvuze ibintu ndamenya mu musikira mutanabitekereza no mu mutwe. Impamvu hari n'impunzi z'abanyekongo zaje muri Kongo zaje i Burundi mu nyuma zititwitahire. Mu nyuma zititwitahire. Harigenge bakuvuga ibintu nkumva mu mutwe ariko ndanigwa. Okay, ibyo bimenya ubwenge. Now, so niyo mpamvu nabwiye mugende bukebuke. Byo muri Uvira rero murabona ko byagenze. Muri Uvira baravuyeho basubira inyuma. Basubiye inyuma bategereje yuko babandi basubira kuza ngaho. Basubira guteza akajagari nk'akambere. Bazobabwira bati raba babandi barenze ku mategeko. Wa muzungu yafasha kubasinya harimo Amerika. Akazobona agace karenze kuri ya mategeko. Nimba ari Burundi, nimba ari Kongo. Umunyamerika nazotinda kuvuga ati barasa. Amujya mu mitego muzi. Kandi bimvuga murabibona byinshi byabaye. Byinshi murabibona bino mvuga. Kibigenda birisubiramo uko mubona. Nta kintu ndiko ndabesha. Hari inyungu ndabiziga. Je ni mwebwe mfise umutwe no twara bukebwe buri kintu hagishira ku murongo. Yiza kwitwaza ngo mwaratsibiye ngo bati nta kusubira ngo. Hari umuntu ngaho ariko arasakuza ngo bigutesha ngo agaciro sinzi byo kunisha agaciro ivyo ntabwo mbizi. Iyo umuntu arimo atanga amakuru y'ibintu buriko biraba n'ukuntu abibona ntibisuga ngo gutesha ngo agaciro umuntu. Habwo mwebwe mwe muzota agaciro kuko nimugira ratete yo gutekereza ngene ibintu biragenda. Mwijugunda mu byo mutaza akaba ariyo mpamvu bakwegera. Mugomba bamwicara ahantu muhanugwe. Mudahanuwe muzopfa. Ndagisubira mu bamwemera muhanugwe mudahanuwe muzopfa. Uko mukunda abahora ngo ntibavuga ukuri. Turabivuga. Kuko bamwe migira yuko mukaze. Mukivanga mu bintu bitabaraba. Ibibazo vya Kongo mwagiye kuvyirundamo niyo mpamvu bizoba kwegera bamwe mu Barundi. Bizobivuga gushika mfuye. Ugira mwe muhora nimwe mutazopfa. Nimwe mutazopfa. Kuri bimvuga byo nk'abantu baje nko mu gihugu bakaba nk'abamane ko n'abantu.
mwebwe abarundi muzoba mwabiteye nimwe mwabiteye. Icya mbere mwivanze mu ntambara itabaraba. Icya kabiri naco mukunda ibiturire ruswa. Ivyo biturire mukunda, ubwo ruswa mukunda. Niyo mpamvu baca ku ruhande ngo abazona kwinjira. Mwe muzovyusa umutwe ngo tugiye kurasa u Rwanda, tugiye kurasa hariya. Musanga uwo mugiye kuronda hariya ngo mumurase mumufise mu nzu. That's why mbabwira ngo mugomba mwokwiyubaka mukava mu by'intambara mutazi. Niyo mpamvu ndababwira ngo iyo bamufise ubwenge mwari gufasha n'u Rwanda mugatangira mwari gufasha n'u Rwanda mugatangira iyo FDLR mutingi twayifasha. Namwe mukadufatira abarezi tabara mu baduhe mukavyerekana. Niko kubaka icizere, niko gukora mu buryo buzima. Nawe mwararyanye. Murasinzira. Mugabe no bihugu bigenda bisinya amasezerano bikorere hamwe. Iriya migwi igwana bayisunike igwi Burundi. Hanyuma bati kibazo kivuye i Burundi. Mwe mwaho mwasamye n'amenyo ngaho ngo muri n'ubwenge. Kumara abantu bahatari. Mwirunda biragenda bigapfa kuja mu bintu bitaze ngaho. Nambwiri ico bamaze gukora kuva muri gatari gisebo. Hari ikintu abarundi twakuye muri no ntambara. Guseba. Guseba. Uyu munsi hari abantu abarundi baca muri Kongo, abanyekongo bakavuga bati abarundi ni intwari baratugwaniye bati mwuba. Hey. Baba Nyamurenge twabagezemwe na Kajagari. Kongo urabona bahora bakamera bati abarundi banayenda barigiriye ari. Uyu munsi abanyekongo bokoma amashi bati muri intwari mwara atahanu mwarahagwaniye cyane. Bo bibereka. Guseba. Nyuma cyane kamenye. Aho uzopfa. Mve kangahe. Uri kigihugu kurusha mwebwe. Kurusha mwebwe. Ikintu ubona wo gusebiramo hari ukuntu kiri ukintu ukuntu ukakivamo. Utaraseba mu buryo burenze. Ya mwaramara amaji igihugu mwarangiza ngo uri kigugu. Kandi mwe mwamara amaji igihugu. Ubwo bwana bw'ubusoda tubona amafoto n'amashusho n'amavideo buje hariya kugwana ubona uwo baraba mwisura avuga ati iki gihugu kiribashe muri bano basirikare. Ariko mubereye bijuje umurigira muvuga mutereka dushiremo abantu tubona uko bameze neza. Murigira mubigira. Bareka nibisanzwe. Bareke. Aha. Okay, nivyo nagomba kuvugana gusanya namwe ndahejeje. Nagomba gusabikana n'ivyo namwe ndahejeje hanje, arivyo nagomba kuvuga. Ibisigaye nta gishashe kiburimo. Kurya CNDD-FDD yafashijwe na Tanzania na M23. Binabivuze kuva kera ku mavideo yanje meshi. Mavideo yanje meshi nagumye ndabivuga inshuro nyinshi. Nta gishashe kiburimo. Cyana cyatari ngaho gihari. Nta muntu numwe atagira umufasha. Cyane nyimba u Rwanda rwanyuze mu bibazo ruzi vy'ihonya bwoko byakorewe abatutsi ngaho mu Rwanda. Ntabwo ari abantu bazima bashobora kuryamira ngo ivyo muri Kongo ntibituraba. Biko n'abazungu nuko nyine babigira. Ukumva bikurakaje urimena. Babikora nkuko abazungu babigira. Kandi abazungu nabo bahora babisabira uruhusha. N'u Rwanda nta ruzobisabira uruhusha. Kandi umuntu yica mugenzi we nawe ntakwiye kubaho. Kandi muri mwebwe bikazobaguma mu mutwe ngaha mugenda ngo muri mwe mwica abantu b'ubwoko runaka. Ntabwo bizoshoboka. Ntabwo ushobora kurandura ubwoko Imana ari ibintu bishobora kandi bikunda. Mukamugomba yuko bamwe muri mwe mwubahwa, koresha imvugo ishobora kububahisha. Urashobora n'umuntu gutamwiyumvamwo muga ukawifisa indani mu mutwe ukanuma utirura uraza kubibiba kuvyerekana n'ibindi. Urashobora bijya byo mu Rwanda muvuga ngo mu Rwanda ngo mu Rwanda ngo bijya bavuga ko ubu hari ndi umunyarwanda atavye ubuhutu n'ubututsi bivuga mu Rwanda. Ndavyemera pe. Ndavyemera. Mugabo ubaze ko mu mitima bamwe bitabarimo. Mu mutima bamwe birabarimo ntigahera abantu ntigahera mu mutima. Umutima abantu ntigahera mu mutima abantu mu mutima nabwo gahera mu mutima. Ariko nikagume mu hako haza ngaho uvuga ibintu bica biturira abandi. Oya. Twese siko twerekana buri kintu cyose twasa. Twashobora no gutwenga bigira ko ndaryohewe mugabe ndano utaryohewe. Girashika. Ubwenge buri kintu cyose n'ubwenge nico basaba.
buri kintu cyose n'ubwenge. Nkabya perezida aba no mu Burundi yaje muri Kongo akavuga ngo ngo tuzokorera hamwe ngo tugende dufashe ngo abaturage ngo bo mu Rwanda ngo gukuraho ngo ubuyobozi buhari muri yuko yabivuze ngaho, ngo tugende ngo gufasha ngo gukuraho ngo ubuyobozi buhari ngo abanyarwanda bararusha. Wibaza yuko wobibwira umuperezida aciye ubwenge agaca arindira ngo uzorinde kuza kugumura abantu ngo mukureho, aragutera ava. Ivyo n'ubundi busitubira imbabwira, ntabwo ari ngombwa ko ico kintu wokwirigurana kivuga. Ivyo vyo kuvuga ngo baciye muri Uvira nanje nzoca nca mu Kirundo, ivyo ntivyari ngombwa ko nabivuga, ntivyari ngombwa ko nabivuga ivyo. Ivyo uriko urabwira ko hari ubujiji buhari, ntabwo vyari ngombwa ivyo kubivuga. Kandi ufise umutwe ukora ntabwo umuntu yoca muri mu Gatumba we nawe ngo uce uca mu Kirundo, iyo ni insiguro icuramye. Aho umuntu agutereye niho umukubitira ukamusubiza inyuma, ntiwiruka uja gutera hariya. Hari imvugo rero rimwe na rimwe mbona ngaha atari nziza. Aba bose ubona kuri izi mbuga bandika abatutsi, ivyo bintu bice, ni vya bintu bisa kuvuga ngo raba ivyo bariko barategura ntabwo ari vyiza, ntabwo ari vyiza ivyo bintu. Ku ma-TikTok murabona ko tuzamuka ugaca wumva hari umuntu yadutse ngo imipanga twarayiteguye, ngo imipanga ngo tuzobatema, akabivuga namwe mukumva muri proud yavyo. Wowe ushobora kuvuga ngo imipanga twarayiteguye yo gutema abantu, abandi bagaceceka bakanuma ngo yego yitegura imipanga mu dutema. Are you mad? Ngani bamwe mwikwegera ivyago mwebwe, ubaye baza gutegura imipanga. Ivyo mwakoze muri ririndi turavyibuka, tutsi hima iraje, ivyo ntabwo biba bikwiye kuvuga ngo tutsi hima iraje. Abo mvuga ngo bitwa abatutsi muvuga murumva bavuga ngo hutu iraje kuyobora, ngo hutu ngo pawa ngiragarutse mu karere, murumva bariko barabivuga. Hari ibiganiro vyabo mwumva muga mwebwe tutsi iraje, tutsi iraje. Ku muntu w'ubwenge ntabwo arindira rero, ku muntu w'ubwenge ntiyarindira, yaraza akakubwanjura. Kandi bamwe problem ni mwumva, mu gihe mutumva naho mwokwicwa mukavaho kuko batumva babatumva. Aka karere ko turwa kama mu bibazo by'ubwicanyi, hoba intambara ya nyuma baza n'ubwicanyi bigahera biheza, hanyuma amahoro akaboneka, amahoro akaboneka. Turambiwe na bino bintu vy'amavangura, biraturambiwe, turarambiwe navyo. Hari bamwe muri mwebwe muntuka ngo ndi umuhutu, ngo ndi umuhutu, ngo w'ikijuju niko bantuka, ngo ndi umuhutu, ngo bafatiye ku mazuru. Ariko ndakeka ko bano bantu bantuka hari n'abafise amazuru andengeye muga barakenye. Ivyo bizuru nimba babirya, ivyo bizuru nimba babizanisha igitoro, ivyo bizuru nimba babikuramwo amadevize, nimba birimwo ubutare ntabwo mbizi. Urayarangaza vyonyene ugahita wumva ko ndi ikijuju kubera warangaje amazuru nkanje. Ubwo bino bizuru vyanje uriko urabiraba bikwinjirije iki mu mufuko? Bino bizuru vyanje uriko urabiraba, urarubiriye uno musi nimba ushonje? Nawe wowe ufise amazuru mato, nawe wiyemera ku mazuru mato yawe, ubu musi ubona amazuru yawe yongaburira? Imihimbiri y'abantu irasara kweri. So ivyo rero iwanje yose naba ngaha ngo n'amazuru n'ibikino, ukuri kuravugwa niyo mugomba amahoro. Je n'uwo muzobona ngaha aje avuga ngo je ndi umututsi, ngo ndiyemera, ngo abahutu ngo muzoce mumumpa nawe ndamutuke. Ivyo vyivangura ntabwo tubigomba, akarere no kuronka amahoro. Hanyuma ibisigaye n'ivyo rero, abanyamulenge nibibereho, mubareke bibereho, mubareke bibereho, natwe abarundi twibereho, abanyarwanda bibereho. Muga ahantu hose hazoba habaye ibintu vy'ubwicane kuza gutabara birakenewe. Ibisigaye kano karande ko mu karere k'ubwoko n'amavanguru ubututsi birangire biveho, twiyumvane ko turi abantu bamwe. Uyoboye wese utaraba izuru, utaraba iki, ayoboye neza go atwaye neza, it's okay, nta bindi. Amazuru ntayobora, amazuru ntayobora. Ndabakunda gose cyane rero, mugire umugisha. Oya je ntumbase, murakoze.
ndabizi barumene bacu barantuka ngo ndi n'ibizuru bro. Ngo ivyo bizuru ngo nivyo ngo vyerekana ngo ubuhutu ngo bahora babibwira ngaho mugabo nkaca nibaza nti ko mbona nabo bashonje kandi bafite amazuru manini ya gusumbya yanje ko mbona ataco bariko barayagura. Just ni Okay, thank you so much. Thank you so much. Nikuze urakoze. Thank you so much.